Inshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda cyane. Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radiyo yanyu. Leta y'u Rwanda igiye gufungura ambasade yayo ya mbere mu gihugu cya Luxembourg. Madame Aurore Mimosa Munyangaju wigeze kuba minisitiri wa siporo niwe wagenwe kuba ambasaderi. Nibyo koko iyi ni ambasade ya mbere ifunguye mu gihugu cya Luxembourg ndetse ikaba ari ambasade ya kabiri ya Afrika ifunguwe muri icyo gihugu kuko iyindi ambasade yonyine ya Afrika yari ifite icyicaro muri Luxembourg, ambasade ya Cape Verde. Uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Polisi muri Mozambique ejo kuwa mbere yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amos Hochstein ejo kuwa mbere yari Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Umuriro w'amashanyarazi wongeye kugaruka ku rugero rwa 50% n'umurwa mukuru wa Cuba. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagarukaho ku buryo burambuye mu mwanya. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Mozambique yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora. Fidel Nyongabo arakomeza. Igipolisi ca Mozambique kuri uyu wa mbere carashimye kibabaza mu maso n'isoro kubari mu myerekano ku mugwa mukuru Maputo. Bari bakoraniye aho abategetsi babiri b'umugambo utavuga rumwe na leta biciwe barashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Adriano Nuvunga ayoboye ishyirahamwe riharanira demokrasi n'agateka ka muntu yavuze ko abamenyesha makuru babiri bakomeretse bikomeye inyuma yo barashwe n'igipolisi. Byitezwe ko ivyanyuma bivuye mu matora yabaye ku itariki 9 ku kwezi kw'icumi bimenyekana muri iyi ndwi. Ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora vyerekana ko umugambi uri ku butegetsi Frelimo ari uzotahira intsinzi. Yamara batavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yibwe. Umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu waranse kugira ico uvuze ku vyagirizo vy'uko amatora yaranzwe n'ubusuma. Indorerezi z'amatora zikorera muri Amerika zatangaje ko amatora atakwije ibisabwa biranga demokrasi. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amos Hochstein ejo kuwa mbere yari Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Hagati aho Israel yasabye imbabazi Libani kubwo abasirikare bayo baguye mu bitero bya Israel. Iyi nkuru murayigezwaho na Diane Ninahazwe. Abasirikare batatu Israel isabira imbabazi ko yishe bahitanywe n'ibisasu vyaguye ku muduga w'akazi barimwo. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel yavuze ko atabitero igaba itumbereje ku ngabo za Libani. Israel isavye ikigongwe mu gihe intumwa idasanzwe ya Amerika yagiye Beirut uno musi kuwa mbere mu biganiro byo kuraba ingene hoboneka gahengwe k'intambara hagati ya Israel no mugwa Hezbollah wo muri ico gihugu. Abategetsi ba Libani bakoranye ibiganiro na Amos Hochstein barimwo umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza Najib Mikati n'umukuru w'inama nshingamateka na Biberi. Amos yabwiye amenyesha makuru ko ibiganiro yakoranye n'izo mpande vyagenze neza. Ategekanya kuzovugana kandi n'impande zirimo za gisirikare hambavu ibiganiro vyashimikiye ku ntambara ya Israel na Hezbollah. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika yabonanye kandi na bamwe mu bashingamateka ibasaba gutora president mushasha. Hagati aho uno musi kuwa mbere Israel yagavye ibindi bitero i Beirut ku murwa mukuru wa Libani no mu buseruko bw'ico gihugu. Israel kavuga ko ibwirizwa gutera ikigo citwa Al-Qad Al-Hassan gihemba abarwanyi ba Hezbollah kikanabafasha kugura ibirwanisho. Ni ikigo gisanzwe kinaha abasivile ingurane z'amafaranga kitarinze kubasaba inyungu. Ico kigo kiri mu bihano vya Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin ejo kuwa mbere yasuye Ukraine mu rugendo rutunguranye. Fidel Nyongabo abahiye inkuru. N'urugendo rwari rufise intumbero yo kwerekana ko igihugu ciwe kibandanya gushigikira igisirikare ca Ukraine. Yaritegekanijwe ko ashikiriza ijambo ryerekana ukugene Ukraine iriko igwanya Uburusiya ikoresheje ubutwari bwinshi hamwe n'ukugene Amerika ibandanya gukora ibishoboka byose kugira inteko za Ukraine zironka ibikoresho vya gisirikare zikeneye. Itegekanijwe ko yerekana kandi ukugene urugamba Ukraine irimwo rufitiye akamaro umutekano wa Amerika. Urugendo rw'umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Amerika rubaye imisi mike y'inyuma yo leta ya Amerika itangaje imfashanyo nshasha y'imiliyoni 425 y'amadolari agenewe Ukraine. Muri ico gihe ibitero vya drone vy'Uburusiya vyakomerekeje umuntu umwe ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev nk'uko vyatangajwe n'abategetsi baho kuri uyu wa mbere. Umukuru w'umugwa mukuru Kiev Vitali
Klitschko yatangaje ko ibisigarira vya drone zasambuwe n'inteko za Ukraine vyononye inyubakwa zitari nke zibamwo abanyagihugu. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Cuba aho umuriro w'amashanyarazi wongeye kugaruka ku rugero rwa 50% by'umurwa mukuru Havana. Fidel Niyongabo arakomeza. Umuyagankuba ugarutse ku mugwa mukuru wa Cuba La Havana iminsi ine inyuma y'uko ubuze mu gihugu cyose. Isosiyete ijejwe umuyagankuba yatangaje ko hafi y'ibice 50% by'abahaba basubiye kuronka umuyagankuba muri iki gihe. Hari inyuma y'uko isoko rikuru ritanga umuyagankuba mu gihugu rirengewe n'amazi avuye ku mvura y'agakura. Leta ya Cuba yavuze ko vyitezwe ko umuyagankuba ugaruka mu bice nka byose vy'igihugu mu mpera z'uyu munsi kuwa mbere. President Miguel Diaz-Canel ku munsi w'Imana yaragabishije ko leta yiwe itazokwihanganira abazogerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ni mu gihe hari impungenge ku bijanye n'umutekano mu gihugu gisanzwe gihanganye n'ibibazo by'ibifungurwa, imiti, ibitoro n'amazi. Cuba yari igeramiwe n'ikibazo cy'umuyagankuba igihe igihuhusi Oscar cashika mu gice cyo mu buseruko bw'iryo zinga ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Barakoze bagenzi bacu batugejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutse ko ayo makuru yose mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@radioyacu.com. Mushobora kandi no gusura imbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Mukanya turanyarukira mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari y'Afrika. Abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi kiri muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baratangaza ko kuvaho igisirikare cy'u Burundi cyoherejwe gukorera muri bimwe mu bice bigize icyo kibaya, ubugizi bwa nabi burimo kwica abantu no kubashimuta byagabanutse ku rugero runini. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu baturage banyura mu ibarabara rya gatanu riva Bukavu rigana Uvira banyuze mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abatuye Kamanyola kugeza za Kiribo ahari abasirikare b'Abarundi barashima ubugizi ingabo zagaruye umutekano ku bufatanye na FARDC. Bamwe muri bo bemeza yuko abantu bitwaje imbunda kenshi na kenshi bagiye bavana mu modokari abagenzi bakabambura imyenda, bakabanyaga amafaranga na za telefone, mu mihana naho bagashimuta abantu, abandi bakabica ndetse bakanyaga n'amatungo yabo. Ariko kuri ubu siko bimeze. Nyarugabo Janvier ni umuturage utuye ku Bwegera, yemeza yuko mbere yuko abo basirikare bageraho batuye ubugizi bwa nabi bahoraga bahura nabwo bwari bubarembeje. Ishimutwa ry'abantu kujanwa mu ishyamba byari igihe cyose. Twasibaga iminsi ibiri batajanye umuntu mu ishyamba, batanyaza imodoka ziva Bukavu zerekeza Uvira, iziva Uvira zerekeza Bukavu, bagakuramo abantu bakabajana mu ishyamba. Ariko kuvaho nyine abasirikare b'Abarundi bagereye muri plene, umutekano warabonetse, abantu ntibagishimutwa ngo basubire bajanwe mu ishyamba. Abantu baragenda uko bashaka, barakora activite rusange uko bashaka. Togera Moise ni umuyobozi w'urubyiruko muri teritwari ya Uvira, avuga yuko hari ibintu byinshi byahindutse kuvaho abasirikare b'u Burundi bagere muri iki kibaya cya Rusizi. Yani tulikuwa tunaona magari zinatoka Bukavu zinatoka Uvira, kulikuwa mabariere, twabonaga imodokari ziva Bukavu ziva na Uvira, hari za barriere Sange, hari za barriere Ruvungi, hari za barriere Kiliba, bakavuga ngo bwije imodokari hitambuka ngo igeraho iri kujya kubera ibibazo by'umutekano. Ariko ibo bazivanyeho bashyiraho umutekano mu muhanda. Ejo bundi navuye Uvira mu ijoro ngera Sange saa moya. Muri iki kibaya cya Rusizi kubera uburyo abagizi ba nabi n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi n'Abakongomani yahohoteraga abaturage, yatumaga bamwe mu baturage batuye muri Uvira banyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu aho kunyura mu kibaya cya Rusizi. Kineza Mati ni umucuruzi ukorera imirimo muri Uvira, ashimangira ko byari biteye ubwoba kunyura muri uyu muhanda wa gatanu unyura mu kibaya cya Rusizi uhuza intara za Tanganyika, Manyema ndetse n'intara ya Kivu ya ruguru kubera umutekano muke wawurangwagamo. Umuntu kugira ngo ave Bukavu aje Uvira cyangwa umuntu ave Uvira aje Bukavu byasabaga ko abanza guca mu kindi gihugu, guca Bujumbura kubera impamvu z'umutekano. Ariko ziriya ngabo zimaze kuhagera hari impinduka nini yabaye, kuriya kunyagwa, kuriya kwicwa,
kuriya gushimutwa kujanwa mu gihuru byaragabanutse ku rugero rwiza rushimishije, ku buryo abaturage ubu nyine nta bwoba, umuntu aragenda adatinya. Impanuka ishobora kuba, bishobora gushika, ariko nta ugenda byiteze. Mbereho umuntu yaragendaga ukavuga ngo caba ari igitangaza ushitse utabikorewe, udahuye na kimwe muri ivyo bitatu: kwicwa, kunyagwa cyangwa gushimutwa. Gusa nubwo abo baturage bashima ubugize ingabo zagaruye umutekano, bamwe mu bahunze imihana yabo bari batuye kubwegerana za Mutarure kubera impamvu zo guhohoterwa, nabo basaba yuko bafashwa bagahungurwa. Tukaba dusaba ngo bashiremo imbaraga, barinde abantu umutekano rwose, bacure n'abo bandi basura mu mazu yabo barinde umutekano, abantu baturane ku bumwe, dusabane nk'uko byari bisanzwe. Twagerageje kuvugisha ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntibyadukundira. Gusa mu nama y'umutekano yabaye mu mpera za kino cyumweru dusoje mu mujyi wa Uvira, ubuyobozi bw'ingabo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu bwagaragaje ko ku bufatanye bwa FARDC n'igisirikare cy'u Burundi hari intambwe ishimishije y'amahoro mu kibaya cya Rusizi. Si mu kibaya cya Rusizi honyine abaturage bashima uburyo igisirikare cy'u Burundi cyabafashije kugarura amahoro, ahubwo n'abari muri groupement ya Bijombo na Remera ndetse na secteur y'Itombwe na Tanganyika barashima ubugize ingabo zafunguye amayira yarafunzwe n'amasoko ndetse zirangiza ubujura bw'amatungo. Kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mwaka wa 2022 muri gahunda y'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Kongo n'u Burundi, zasenye ibirindiro bya Red Tabara na FNL, bimwe byari muri groupement ya Kigoma, ibindi muri secteur y'Itombwe. Abasirikare b'u Burundi ntibari mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa, ahubwo bari no mu ntara ya Kivu ya ruguru ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Uburundi n'abarundi kuri uyu wa mbere bibutse imyaka 31 ishize nyakwigendera Melchior Ndadaye wayoboye Uburundi yishwe. President Ndadaye yishwe ari kumwe n'abajyanama be n'abandi barimo umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu mwaka w'1993. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Pierre Claver Nahimana wayoboye ishyaka Frodebu President Ndadaye yakomokagamo, amubwira uko bibutse. Imyaka 31 irarangiye, abashi ba demokarasi mu Burundi bagandaguye n'icyo Ndadaye Melchior. Yari afise imigambi ikomeye yo kuzamura igihugu, yo kuzana mu gihugu intwaro ya demokarasi, kubera ko igihugu cyarangamiwe cyane rwose n'intwaro z'agahotoro. Aho bigeze niko tubona yuko icyo yaharaniye naho bamugandaguye, mu nyuma byayibonekeje yuko abarundi banyotewe demokarasi, naho bigorana cyane. Biraboneka yuko intwaro zifatiye ku matora, intwaro zifatiye kuri demokarasi, abarundi bavuga bati dushobora kuzivamwo naho ingorane zitabura. Iyo ni intsinzi ikomeye kuri Ndadaye Melchior, kandi no mu bamusanya Frodebu twishimira tuti kimwe mu byo yaharanira byinshi iterambere, kimwe mu byo yaharanira cyerekeye intwaro zivuye mu matora mu bushaka bw'abanyagihugu, turabona ko yagishitseko. Muri iki gihe umushikiranganji Pierre Claver Nahimana haheze imyaka 31 agandaguwe, ikintu kikibasiye abarundi eka n'abagenzi biwe bafata urubanza gukingira demokarasi no kwisimbataza, ikintu kikibabasiye ni ikihe? Ikintu mubona ko kitaraja mu buryo ni ikihe? Ikintu kibonekeza muri kino gihe kitaraja mu ngiro mu bintu bikomeye haranira icyerekeye iterambere ry'abanyagihugu, abanyagihugu bakava mu bworo, n'igihugu kikava mu bworo kigatera imbere cyane rwose. Ivyo biribonekeza yuko uravye ingene abanyagihugu n'igihugu bimeze ubu, yuko iterambere rirama ritarashika cyane mu Burundi rwose. Ibintu tugiharanira abantu biraboneka yuko bakenye n'igihugu kirakenye. Ibintu rero bigiharanirwa, hari n'ibindi bibazo ushobora kubona yuko nk'umbure bitaraja mu ngiro cyane rwose, nk'ibibazo vyerekeye kugira ngo abarundi bemere baje hamwe. Biracyaboneka yuko hirya no hino usangayo intari vyerekeye yuko haba mu moko, intara, ibintu n'ivyo usanga bavuga bati hariho ikumirana. Biraboneka yuko hari ikumirana hagati y'abari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi. Ivyo biraboneka yuko icyo nacyo kirabishikako neza, icyo kintu, iyo ngendo mbi tutarayirengana, ariko twibaza ko mu minsi iza
ntiyasaba bizoteba bigakunda. Ku kibazo c'indishi ku muryango wiwe kandi ikibazo c'abamugandaguye bo batakwitwa intaya mu gahanga mu kivuga kwiki ikibazo c'abamugandaguye haraciwe imanza kuri ico kibazo, abamugandaguye haraciriwe imanza, ariko biravye neza hariho abarundi bavuga bati ntidushijwe kubera kuko tubona umengo hariho agahaci. hari abavuga bati hari inganda zaciye zishasikwa, abantu barahonye nyuma y'ingandagwa rya Ndadaye Melchior. ivyo byose urabona ko abantu bavuga bati navyo ntibitega gusubirwamo. nico gituma twe twiteze yuko severe yamugwi ujejwe kutohoza kahise mu Burundi, yuko uhejeje ajyamatohoza yo mu 1992 noneho bagije kuri basa n'abahejeje yuko boca batondera n'ibindi bihe nk'iki gihe cya 1993 kubera kuko naho harabaye ibintu bikomeye, kugira ngo abarundi babivugane neza, amatohoza abe neza, babivugane neza, baravyabaye byose bimenyekane, hanyuma arabagira bati twebwe hari twabonye severe babivuge, abandi bavuga twabonye, kugira ngo ico kibazo naco kive mu nzira, abashumbusha bashumbushwe canke arabandi aho mugabo Sarafodi tuvuga tuti na twebwe turi mu bazosaba indishi y'akababaro tuzashumbusha. urumva ico kibazo na cene cyari ngaho kibatera umutima. Pierre Claver Nahimana mwigeze gutwara umugambwe Fadebo, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi y'Amerika. Ego murakoze na tukivuga ku myaka 31 ishize nyakwigendera Melchior Ndadaye wayoboye Burundi yishwe, hari n'abandi barundi bishwe bunyamaswa kugeza ubu imibiri yabo itigeze iboneka ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Umurundi Didier Kandeke yapfushije murumuna we mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa President Ndadaye mu mujyi wa Bujumbura. Yavuganye nanone nawe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. N'umunsi babaje cyane gose twibuka amabi yabaye mu gihugu cacu, aho umukuru w'igihugu yari yatowe n'abanyagihugu atampari zirimwo yagandagurwa ngikoko. Birabaje cyane gose, nta majambo akwiye mu ashobora kubisigura ibyabaye kijya gihe. Muri kigihe nyene kwa myaka 31 President Melchior Ndadaye agandaguwe, hariho n'abarundi bahasize ubuzima. Kintu mushikiriza muri kigihe niki? Ego cyane mu baguye mu imporero canke les victimes aussi batari bari mu bya politike ni benshi bishwe, abandi nabo gushika no munsi turabatora cyane na mutonya wanje yitwa Willy Kandeke yafiye ngaho nye muri Bujumbura rirare muri za Bugazi aho bita kwitera Isaro. Gushika no munsi hari imyaka 30 taramutora, kandi siwe wenyene n'abarundi benshi gushika no munsi bataratorwa. Turashimira leta ko bafite ku mutima yagerageza uko bashoboye n'uburyo bwabo bugufinya bwo kurondera abo bana, abo bene wacu, bashiki bacu, abapapa bacu, mama bacu babuze. Gushika no munsi kugira tubatahane, tuganduke, tugandare, hama tubisiga inyuma tubandanye ubuzima. Kandeke muvuga iki ku bwicanyi bwagiye buribonekeza mu Barundi, cyane cyane ubwicanyi bufatiye ku moko, akamumwotera ni nkakahe muri kigihe? Ni ibintu bibabaje ngene umuntu yabivuga, ni ibintu sivyo mu Burundi gusa, biba kw'isi yose, byabaye kw'isi yose kuva umuntu ari kuri iyi si. Mugabo urumva nkuko abarundi bavuga kera bati ndero kavukire, kwigisha ubuntu, ubuvyeyi, ubufasoni, gusonera kiremwa muntu, n'ibintu umuntu aguma ashimikira ko aguma yizera yuko tuzotinda tukakanguka tukavuga tuti kirazira kwica umuntu, kirazira gutwara ubuzima bw'umuntu. Mu kanya gatoyi Didier Kandeke murafise kizero ko abagandaguye umuvukana bazoteba bagakwitwaye nayo mu gahanga? Twebwe mu bisanzwe je kuri mwene wacu nta rubanza nkeneye, uwagiye yaragiye, gihambaye nuko ndamutora nkamuhamba, hanyuma nkabisiga inyuma nkabandanya ubuzima bwanje, kubera ku bantu babuze ababo guma uhagaze ahantu habiri mu mayira abiri ntiwigera ubandanya, guma wizeye ngo uzotinda umutora. Birakenewe cyane gose kandi no mu migenzo y'ikirundi uteza guhamba wawe, uteza kumugandarako. Ibintu bikomeye cyane gose mu buzima bw'umuntu, kenewe cyane gose yuko uyo wabuze utegeza kumutora ukamuhamba. Didier Kandeke urakoze cyane gose ku kanya wahaye radio Ijwi y'Amerika. Murakoze cyane gose mushinga ntaye Nkundikije, kandi ndabashimira ku biganiro byiza wama uduha byerekeye ibiba mu gihugu cacu. Radio Ijwi ry'Amerika ivugiriye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
leta y'u Rwanda igiye gufungura ambasade yayo ya mbere mu gihugu cya Luxembourg. Madame Aurore Mimosa Munyangaju wigeze kuba minisitiri wa siporo niwe wagenwe kuba ambasaderi. Ubusanzwe uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi niwe wahagarariraga inyungu z'icyo gihugu muri Luxembourg. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangiye amubwira uko ambasade y'u Rwanda igiye gufungurwa muri Luxembourg. Nibyo koko iyi ni ambasade ya mbere ifunguye mu gihugu cya Luxembourg, ndetse ikaba ari ambasade ya kabiri ya Afurika ifunguwe muri icyo gihugu, uko iyindi ambasade yonyine ya Afurika yari ifite icyicaro muri Luxembourg, yari ambasade ya Capo Verde. Rero uku gufungura ambasade bikurikira igikorwa Luxembourg yakoze nacyo cyo gufungura ambasade mu Rwanda mu kwezi kwa Nzeri uyu mwaka. Byose bikaba bishimangira rero umubano mwiza dufitanye hagati y'ibihugu bibiri, kandi ni umubano ushingiye no ku bikorwa byinshi, harimo ubutwererane, harimo n'ibyo dushaka kubigiraho ku byerekeye ibyo bya financial sector, ibigo by'imari. Nk'uko mubizi, Luxembourg ni igihugu cyateye imbere mu byerekeye imari, rero bikaba bizatuma umubano wacu no butwererane bihabwa ingufu. Ubusanzwe uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi nawe waruhagarariraga i Luxembourg. Ubu se noneho ambasaderi mushyize muri Luxembourg niwe uzajya ureba inyungu z'u Rwanda mu Bubiligi? Oya, u Rwanda ruracyafite ambasade mu Bubiligi igengwa n'icyo bita charge d'affaires, ni ukuvuga na ushinzwe imirimo by'agateganyo mu gihe tutaragira ambasaderi. Ariko nk'uko mubizi n'uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe, Union Européenne, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda i Berlin mu Budage, ko yashyizweho umwaka ushize. Ubu rero ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi iracyahari, ishinzwe Ububiligi, ariko hakaba n'ibikorwa by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bishinzwe ambasaderi wacu i Berlin mu Budage. None se ko ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi ariwe wabaga unaruhagarariye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse nk'uko nabivuga akanahagararira u Rwanda muri Luxembourg, uwo charge d'affaires wo mu Bubiligi azaba ashinzwe Ububiligi gusa? Azaba ashinzwe Ububiligi gusa, kandi naho harimo akazi kenshi, kuko muzi ko umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ari uwa kera. Tukaba dufite abanyarwanda benshi mu Bubiligi, hakaba ari n'ibikorwa byinshi by'ubutwererane n'ishoramari biri hagati y'ibihugu byombi. Akazi ko karahari mu Bubiligi kubera nyine umubano dufitanye kuva kera. Uvuze yuko mufitanye umubano n'Ububiligi, ariko umubano utifashe neza amagingo ya, kubera ko ibihugu byombi nta ambasaderi bifitanye. Nibyo koko umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ntabwo uhagaze neza muri iyi minsi, ariko ntabwo bivuze ko hatari ubutwererane, hatari ubucuruzi, hatari ibikorwa binyuranye hagati y'ibihugu byombi. Akazi rero karahari, kubera ko izo ambasade nubwo zidahagarariwe n'abambasaderi zirakora. Hari ibikorwa bihari by'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, hakaba ndetse n'ubucuruzi, ishoramari bihari hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Kandi nk'uko ubizi, Ububiligi nicyo gihugu gifite abanyarwanda benshi ku mugabane w'i Burayi. Bivuze rero ko naho ngaho hari ukumubwiriza abo banyarwanda bafitiye runini iterambere ry'igihugu, nabyo bigikorwa. Hari igihe Ububiligi n'u Rwanda ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mwasaga naho mutumvikana kwagombaga guhagararira uwo muryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu noneho yashyizweho, yasuye u Rwanda ndetse anasura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho ikibazo mwacyumvikanyeho, uhagarariye uwo muryango w'ubumwe bw'Uburayi muramwemera, muramwishimiye? U Rwanda ntabwo ari kimwe mu bihugu bigize umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Icyemezo rero ni icy'uhagarariye uwo muryango gifatwa n'ibihugu by'uwo muryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Rero ibintu byagiye bivugwaho by'uko u Rwanda ari rwo rwabihagaritse ntabwo ari byo.
ariko bivuze ko twebwe nk'igihugu dufite ibyo tubivugaho, dufite opinion dutanga ku byerekeye uwo muntu uzaza gukorana natwe mu byerekeye aka karere k'ibiyaga bigari. ubu ngubu rero iki kibazo cyararangiye. umuryango w'uburayi bwunze ubumwe washyizeho uyu mudiplomate wo muri Suède Johan Bokstam, akaba yaraje mu Rwanda, yarabonanye na nyakubahwa perezida wa repubulika, nanjye tukaba twarabonanye, akaba yarabonanye na minisitiri w'ingabo. Rero ni ibintu byiza kuko twabashije kuganira ku byerekeye aka karere, ku byerekeye za process ziriho zo kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo. Tukaba twizera ko ibyo twamubwiye azabikoresha mu kureba uko ibyemezo byafatwa mu gukomeza gukurikirana amahoro muri aka karere. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Njye bashimiye.